ikiganiro kubanditse n'amenyesha makuru c'umugabo yitwa Carlo Ancelotti cyabwirizwa kuba ku munsi w'ejo kuko match irakinwa ku munsi w'Imana bisigura ngo muyane majambo ababizi iyo match ikinwa ku munsi w'Imana haba ikiganiro kubanditse n'amenyesha makuru umunsi umwe imbere ko match iba nuvuga ko conférence de presse kubanditse n'amenyesha ziba makuru arave ya match ariko i Madrid sinzi ko ari ubwoba bw'abateye sinzi ko ari igihunga bafashe uko baranganije na equipe ya Mallorca sinzi ibyo ari byo bahinduye umukenyuro muri conference mu kiganiro umugabo witwa Carlo Ancelotti yabwirizwa gukora ku munsi w'ejo match ba ku munsi w'Imana cabaye kuri uno munsi baravuga ati entraînement zo ku munsi w'ejo zirakogwa atakimenyesha makuru na kimwe gihari zirakogwa muco bita mu rw'ifaransa awiko turafunga imigango nta muntu numwe yinjira hari kuri Sande ya Santiago Bernabeu ahaza bariko arakorerwa imyimenyerezo ya nyuma bitegura equipe ya Valladolid ku munsi w'Imana baranayakira by the way hari ya Santiago Bernabeu abantu batiza ingamba zafashwe mu buryo bw'ubwoba abantu bumve ko igihunga cyo kunganya na equipe ya Mallorca cyangwa babonye ko ari bagomba gukosora abantu bumve ko hari inzira ucamwo sivyo bivanye n'ivyo waba witezemo iyo nzira n'ivyo uhuriye muri iyo nzira ukikanga ingoma yagukanze iraho mugahunga sivyo nuva ko Madrid tugeregeje kura urwego rwa equipe ya Real Valladolid si equipe ono munsi yari kuri calibre yo kumva ko Madrid bo kwimvira gutegura cyane bahindure pra z'imyitozo inondwi nuzenya uyu préparateur physique wabo ni Antonio Pintus Antonio dufota tudari wanashima kuva muri nuzenya kuva banaja no muri tour ya USA Pintus yari yavuze ngo no bimwe byo kugerageza amamasike kugira ngo bapime icyo no kwita soufre y'abakinyi yari yanse kubikoresha bivanye nuko abakinyi bari bavuye muri vacances batari ngo bwagira iki bwafate ari inyuma ya match ya Mallorca inondwi mu myimenyerezo Pintus yafashe session ya entraînement yose apima soufre y'abakinyi ari no kunabanya abafata gafoto ajya ni foto ni video ishaka gafoto no ishaka video urabona iyi strategy muri Madrid ikunda gukoreshwa mu gihe Madrid bageze mu bihe vy'inkino nyinshi kandi zikomeye bakenereza zurutavanako mugabo no musivyo barimo attention yedi niko batangwe champion buke Madrid wibuke ngo kuwa gatatu bari muri Pologne bakina na Atalanta bukeye bafata indege bagaruka muri Espagne baca bashika ku munsi w'Imana bagira gutse bakina urukino no nyuma yo ku munsi w'Imana baca bava muri urwo rukino gwitwa yuko bagize shekiri total tuma basubira kuraba mbega effectif 11 twifuza gukoresha bivanye na resultat turonse byukuri saison yose tuzobakoresha bikunde eske tactique birakunda nuvuga ngo bavuye mu mucoko gukina inkino zibiri mu minsi itarenze ine en plus bafashe n'urugendo rw'indege baca bagira resultat mbi igarukana kwibutsa abantu ko hariho critique zageze zirakogwa zigaruka kuri Mbappe na Vinicius Junior bica bituma no kuvuga ngo kugeza mu no mwanya bavise ukuntu bategura kuko uraba nta mumenyereza numwe canke nta equipe nimwe itariki ridoga kuri calendrier iri surcharge parce que bino si kwa Madrid gusa equipe zose zifite calendrier iri surcharge no kuvuga ngo urava muri Champions League nako muri La Liga wisange muri Copa del Rey bientôt Champions League na trêve international igiye kuza attention kandi Madrid no munsi numwe kwijana mu bakinyi yitwa kizokoresha muri 11 wosanga atari karakira muri equipe nationale yiwe mugabo wumva ibihe no munsi hari nashatse kugaruka imyiteguro Madrid ikirakora bakoze bitegura Real Valladolid ni imyiteguro yari ikenewe n'imbere ko na Mallorca bakiva kuri Atalanta ariko itakozwe bivanye nuko equipe hari ukuntu uno munsi tuvuze ko ivyo Florentino Perez yifuza muri projet ya Madrid yarabigezeko sivyo kwari gutuza nako kwari gutunga equipe y'inyenyeri cyane sivyo y'abastar warabona ko yaja akinyiza ba Bellingham
akaba afise ba Vini ameze neza akafise equipe imeze muga kumva ko ukabona ko nako aribwa adafise Kylian Mbappe muri equipe yoyo Edire kaje tugarukaho nyene kukino c'imyiteguro reka mbanze shike uvyumve mbanze shike gatoya rero inyuma y'injira rya Kylian Mbappe Madrid yabaye equipe yumva ko sivyo equipe disanzwe muri Liga mwedo 4 bin nugutsinda equipe ni bari satisfait batsinze ibitsindo biri munsi yabi yes nugutsinda equipe ku buryo numa adversaire akomeye bazohura nkose je fais partie y'abantu uno munsi mvuga ni kunganya na Mallorca batanze bibi bien sûr mugiye novuga ngo niyo bari gutsinda ibiri kuri kimwe selon moi naho bari ko batanze ibyo basabwa vyari bibi parce que il faut voir Madrid contre Mallorca utegetswe gutanga kuko na Chelsea ku munsi weje Chelsea ku munsi weje barinye effectif y'abakinyi 11 batangwe mu kibuga bafise agaciro ka miliyoni zirenga 150 kuri bande touche abakinyi bafise agaciro ka miliyoni 580 vuga ngo nka Chelsea imbere ya Servette mu ijoro ryaje bucari no muzi yari vise effectif abatangwe mu kibuga n'abari kuri bande touche irevariwe ku muri ari durenga bivuze ngo nabo babaye critique bivanye na resultat batanze harimo n'igitsindo ca penalty banatsinze by the way igice ca mbere kigiye kurangira none Madrid no munsi abantu bazumva tuvuga nivyo c'est le football ntibazanya abantu bakuye mu ijoro n'abakinyi nivyo mugabo no munsi attaque irimo Kylian Mbappe Vinicius Junior Rodrigo Bellingham inyuma yabo Fede Valverde Aurelien Tchouameni ni equipe itagaza kwishyuza byinshi bivanye nuko uwitwa Florentino Perez no munsi yamaze kubagira ku nyubako ziwe yifuza rero imyiteguro yose no munsi Madrid bareko barakora baguye muri eshek imbere ya Real Mallorca yanafutse ibihe vyiza bari bavuye gutwara Super Coupe bari motive Edina nazire mu ngunde twumvirize isaha ya Safi Bohamadu ite tugaruka tunakomeza Safi Bo iramenyesha isaha ni saa 4 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza unyoye ji safi usinzira neza cyane birumvikana ko isaha 4 z'ijoro rero zimaze kuba zigera muri studio zacu za 97 n'ibice bigera kuri 3 ndetse no kuri YouTube channel yacu ko badukurikiranye bo bari hanze y'igihugu c'u Burundi n'ubundi turi kuri dossier ya equipe ya Real de Madrid yes nako ndavuga rero kunganya na Racing Club de Mallorca naho ari equipe novuga ngo yari muhira uravye profile ya Mallorca karaba novuga ngo na profile ya Madrid no munsi reka tuvuge ko projet za Madrid cyangwa se isura ico uno munsi Madrid tuyitega cyangwa se abantu bayitega ko kiba gitandukanye na Madrid yari hari mu mwaka weze ari no kuntu yabaye equipe ari no kuntu yabaye equipe bayitora aba adversaire en fonction ko nimeze Madrid bayari gukina na za Mallorca cyane rimwe na rimwe usanga bagira n'imbere ya Sociedad bakarasika Sociedad iri kwigwa Madrid ukana ko muri Champions League bigoye ko equipe bita Copenhagen boyuza na Madrid canke Costa Union cyane ko no kuva kuno munsi Madrid imaze kugira kuri some ya projet ya Florentino Perez bari kubica byinshi kwijana usivye abo bonovuga ngo bazosubiza muri defense centrale no gutegura projet novuga ngo muri defense n'indi projet ariko no munsi uravye kubaka equipe Perez yifuza uno munsi ashobora kubageze nko kubice 90 kwijana nakoresheje equipe y'inyenyeri murika yinde banatonze 11 uvuga ati ngiye equipe parce que n'ubundi nana bastarega bazoza muri defense bisobanura rero kucuzi ukanganye na Mallorca monshera bigusaba ukino gwa mbere gwa champion bigusaba akora mu adversaire bita FC Barcelona atana abakinyi fisi bagiye kuri Mestalla Stadium bakure 3 point kandi bari convaincre nawe wasohotse kuri Mallorca uvuye utwere ko muri motive n'abakinyi bavunitse ufise ukuye wegarisation avec cette équipe ya Real de Madrid mon cher ami turetse na Madrid ni byari byo byose reka urazi uce wibandanyiriza tukiri ku ishuri wariga ukiga nimba ufise examen nimba wara wiga amasaha 5 sivyo ukongeza ukiga amasomo 8 exam ukayikanira wagara muri examen nubundi kacikunanira usuye inyuma usubira gukora iki uzakora tiske burya je nizivyo nizevyo canke se navyize mu buryo ubwaye navyize mu buryo ubwaye bashaka kubaza ikibazo kikakunanira kandi inyishu ifise umwanya nihaye vraiment nize canke se nari mu bindi reka dufata akaruro tugaruke kuri ico kintu c'imyiteguro igihe waruvuze ubundi Madrid sinovuga ngo barateguye saison nkuko vyari ariko ino sisi ngorane yiwabo
ni n'ingorane wanashima presque imigwi yose parce que uzora bigiye cyose equipe isabwa kwitegurira champion kanaka harimo ihiganwa rihuza imigwi iseruka bihugu harabamwo kwa karuko k'abakinyi kaba gato kabiri harabamwo ko harabakinyi tegerezwa gusacrifier ukabaha karuko katari ngombwa parce que no munsi biragoye ko mukenya avuye nko muri finale ya Euro tufate nka Daniel Carvajal biragoye kubica byinshi kwijana kuwa muzokora na pre-season uno munsi umukinyageza muri demi finale nka Kylian Mbappe en plus uziko abayemo forcing yo gukina iyo Euro yari yaragize ikibazo kuzuru biragoye ko ufata risk yo kumutwara muri pre-season usabwa kumuha karuko nubwo kaba kadahari ubundi mu bisanzwe equipe segwa muri pre-season ariko uno munsi bivaye na context ya Euro yari yitayemo murabona yuko imigwi presque yose hari abakinyi benshi batatwaye muri pre-season kandi nka Madrid no munsi ugiye kuraba lo fait yo kwinjiza Kylian Mbappe bategerezwa gukora pre-season itandukanye yo kwiga uburyo equipe bazokwara nya 11 itegerezwa gukora en plus no guhindura tactique kubera ko no munsi baje muri 4-3-3 itandukanye ngo nimba ari equipe zasabwa gukora pre-season bavuye muri 4-4-2 nimba ari equipe zasabwa gukora pre-season iyi serie Madrid barimo yo kwintegra Mbappe niyo kuadopta nako kwiadapta muri style nshasha novuga ngo basanzwe bagira gute bazokoresha no mwaka itandukanye niyo bakoreyemo mwaka wezi rero nibaza ko guca tubona nyuma yo kugira resultat no kwitambi kuri Mallorca umumenyereza Antonio Pintus ategura ya myimenyerezo akunda gutegura kenshi yo novuga ngo equipe iri mu nkino z'urutavanako kandi bakeneye resultat zimeze neza ziri positif bien sûr no munsi il a le droit cyangwa il a raison nubwo atari kuba yaronse resultat mbi contre Mallorca bino bintu yasabwa kubikora kubera yuko hari umwanya taronse wo kuronka effectif yose nkuko bicaka bivaye na Euro yarimo bamubaronka karuhuko ikindi hari n'uburyo bisanze bategerezwa kuba decisive dès le premier match kubera ko yari match y'igikombe ino ni contexte bisanzemo abandi batisanzemo parce que bo bisanze muri contexte yo kina Super Coupe d'Europe bivaye no ko batwe Champions League mu gihe dufata karonka Barcelona murabona ko bo batangwe batsindwa muri Joan Gamper ari gikombe kidakonta bibayicigwa bivuga ati reka turabe mbega turaza kwa dutegura gute kwinjira muri champion bien sûr Barcelona bakoze akazi Madrid twobagayira kuko munze ko ndayivuga equipe nkuru nihagara mu biye bigoye ikagaragaza kari nkuru parce que nimba ibiye Mallorca yocamo wo utobicamo na utandukane na Mallorca nimba equipe nka FC Sevilla ibiye yocamo we Madrid utobirengera nk'inshuro nka 2 canke 3 nacuba witwa equipe ya Madrid rero nibaza ko ni kintu ciza ku musaza Antonio Pintus gukoresha bano basore biwe imyimenyerezo novuga ngo igoye canke siruije parce que uburyo binje muri championnat siko bategezwa kwinjira rero context yabiciye ariko kandi bisanga no muri context yuko binje muri championnat nabi kuri resultat batari biteze please uravye calendrier peut-être j'ava tuyibwira n'abantu urabe inkino zitwa ko bafise zikurikirana Madrid afise calendrier si charge nk'indi migwi ariyo yose rero bone na avantage ko afise Antonio Pintus contrairement n'indi migwi parce que Antonio Pintus ni en fonction ya calendrier ya Madrid gwatsa bakinyi bakeneye iki abazati muri La Liga nimba tuzokina na Betis rawutembereza nimba itembereza baro turi Madrid turazika ingufu zacu ari gutembereza umupira bw'ingufu zacu no kuba decisive imbere ya Betis nimba dusaba kuba decisive tutakinye cyane egare uko turakeneye endurance niho hano ubona Antonio Pintus araba calendrier agakominikana n'umumenyereza avuga ati banonegezwa kwakoresha iba fonction ya calendrier ufise nivyo twifuza mu musaro muri equipe ya Madrid nuko rero birumvikana ko bamaze kuba bagira concentration ikomeye cyane hari nakandi kantu kitayemo by the way uziko Madrid bazokina ku munsi w'Imana igihe 11 buryo uziko Madrid baheruka gukina urukino rwa champion rw'isaha 11 baheruka kurukina mu 2019 bango imyaka igera kuri 5 yari yeze Madrid batazi gukina urukino rwa champion rw'isaha 11 ku munsi w'Imana urukino rwa nyuma bakinya ayo masaha hari muri 2019 bakina na equipe ya yandi ya Celta Vigo barayitsinda mugabo kandi urukino rw'isaha 11 muri champion bari Santiago Bernabeu go baruheruka ryari baruheruka 2016 kuri Zinedine Zidane ngi match baheruka Madrid gukina ari ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 11 batsinze equipe ya Celta Vigo kuri kimwe batsinda Celta Vigo 3-1 Karim Mustafa Benzema Toni Kroos na Lucas Vazquez genekerezo ga 17 ukwezi k'8 2019 aho ni Bamonye bara chambara ya Maimubera
Madrid mubera cyane aho no kuvuga ngo Madrid ikini saa 11 babwa ati urabigira rero Madrid nawe yaruka gukina igihe cy'isaa 11 muri champion yitwa kirikira kina Santiago Bernabeu ni ucugaruka muri 2016 batsinda equipe bita FC Valence abantu barabibona Cristiano Ronaldo akiri muri equipe ya Madrid 2016 iki gihe batsinze Valence 3-1 hari kundwa 37 ya La Liga 2015-2016 mu gihe kundwa 38 naho nyane bace basubira bakina 17 kwera yuko kundwa ya nyuma anovuga ngo bakinira amasaha hamwe byabaye ngombwa ko kundwa nyuma bace bakina na Deportivo La Coruña bace bayitsindira ibitsindo 3-2 nibaza uko izi context zose zitwa yuko uno munsi zivanze cyane muri iki kintu cyo gutegura no rukino ku ruhande rwa Real Madrid harimo uko kuntu kwinjira muri championnat nabi abakinyi bavuye muri Euro harimo uko kuntu kwa calendrier surchargé uko kuntu ko gwera ku rukino novuga ngo gwa ruri decisive basaba gutwara igikombe uko kuntu ko kuba uno munsi novuga ngo batanguye bafite resultat mbi uko kuntu ko kuba nano masaha batari baheruka novuga ngo kuyakina kuko ibinyamakuru byinshi byanditse ko ari changement d'horaire kuri equipe ya Real Madrid et surtout muri champion nuko rero bimeze kuri equipe ya Real de Madrid ariko kandi abantu bati ko bigenda kose bwana Eddie Ntakosa kare bongera kandi gusura gukora imbere equipe ya Real Madrid ndetse biri no mu by'umumenyereza Carlo Ancelotti amaze kubatangaza muri conference de presse yakoze mu kanya gaheze ati majamwe bati c'est toujours important de jouer à domicile nous voulons revenir montrer une bonne image gagner le match et penser une bonne soirée ati ni ngombwa yuko utegereza gukina umupira mwiza ndetse tukanagarukana n'ishusho giza binatuma tugomba gukina urukino ku munsi w'Imana tukanarutsinda hama tukagira umugoroba mwiza erega uno munsi umenye ko iraza kuba ari match ya mbere kene bapakiniye kuri Santiago Bernabeu so ya mbere niyo ya mbere sivyo no kuvuga ko resultat umwaka kuri Real de Madrid barawugurura Santiago Bernabeu kuri match ya Real Valladolid ni match wumva Barcelona mvago equipe ya Real Madrid bashizemo icyo no kwita integuro bivanye kuri point nyinshi reka je mvuge point 3 sivyo bagize fopa muri La Liga nituri bigaruka ko kuri Racing Club de Mallorca jendi ngaha ndi muri mu bantu bavuze ni squad no munsi Madrid fise ni squad ndende squad yagutse bakinyi beza ushobora gusaba byinshi birenze ivyo bahora batanga muri equipe ya Real Madrid bagize fopa bakeneye kugaruka ikindi kintu cya kabiri ni calendrier za Romansa avuze calendrier isishaje bagarutse muri systeme go kinakirikara ivyo baheruka kera usubire gato ndaguciremwo umbabarire ariko kandi tubwira abantu ko tumaze kwa tugaruka kuri live yacu ya YouTube nyuma gato ko birere bitari bitubaniye ariko birere bona bigorana muri misi ntibitubaniye neza ariko ni sawa twamaze kwa tugaruka tumaze tugaruka sanzura riya ariko tudoye n'abantu bacu n'abasirimu bona babahari ko babagaruka mu buryo bwihuse bezagire cyane kabisa subakorere ka kantu ubwo musura wabaze ibyabaye ko bahari oya barahari eje abajije ibyabaye oya barahari barahari kandi tubakengurukira n'abandi rero bari kuri FM kumbure bari batubuze kuri YouTube yacu baze bagaruka turahari sivyo twari kumwe hafi n'abantu bagera ku majana 2 barenga bongere rero basure kandi bagaruka ariko kandi tunasaba abantu babadukuriye barabe Spark 6 inyarutse akazi babirabe izi connection ziratwicira akazi uziko abantu baba bamaze kuryoherwa umuntu yakubisemo akantu reka yumviriza iganira kazona ibintu pya ngo turatwe kubura uburyohe Salvatore bizi Smith utuzogumana niba ubona ngo turahatse nkunda abantu bacu twabiboneye kuko turabakunda Jean Claude niyo rugira by the way mu bimenyere bari byiza kuko ibirere nibisezerana ari igihe mutubura mu mwanya muto ariko turiko turagwana navyo igihe mutubuze natwe tugwana navyo kugira ngo musubire mu dutora cufata rero iyo link uyipartage muri benshi bashoboka uyipartage muri benshi bashoboka hajya hose bari bayishize kugira ngo abantu bongere kandi basubire bagaruke tubane ndetse tunakomereze mu buryo ariko ndavugana rero nyuma yo gutakaza match ya mbere match Real Valladolid ni ngombwa ko bagomba kuyitsinda ndetse n'amajambo ya Carlo Ancelotti amaze kubatangaza ngira ngo bari kuri YouTube ntibari bana yumvise ariko yashoboye kuvuga ati press conference y'umumenyereza ati c'est toujours important de jouer à domicile
nous voulons revenir montrer une bonne image gagner le match et passer une bonne soirée aho yareka avuga ku bijyanye n'urukino ariko aramaze bati nyuma yo kunganya na equipe ya Valladolid na kwa Mallorca mu rukino rwa mbere kuri Valladolid muba mwiteguye gute ati abakinnyi bacu bameze neza cyane bose ati ndetse twanateguye n'imimenyerezo ikarishe kuri bo ati ni ngombwa ko dutsinda match ya Valladolid. By the way twibutsa abantu twabibabwiye mu bisanzwe nkuko biri nk'umugenzo press conference ikogwa misi yose buca ukina match bwa Madrid no munsi bahinduye gahunda ya press conference bahora bakora buca bakina match no munsi bayizanye ku munsi wa gatanu ni buca bakina match mugabo baraca mu wundi munsi iyi gahunda yaje kugira ngo ku munsi wejo Madrid bifuza gukora imyimenyerezo hugaye Santiago atsa muntu n'umwe hari ibintu by'abarorerezi abamenyesha makuru ingo ku munsi wa gatanu mubazi ibyo mushaka kugira ngo ibintu biyezere bwa ngo bigende neza ibisigaye ku munsi wejo ndukeneye abatugora tugomba gutegura akantu kakabijya ntituzi ko basubiye kuzana kakantu ko kugara stade oya iyi stade rugagwa equipe ya Valladolid irakubita wumvise Ancelotti nous préparons bien pour le match nous avons très bien compris ce qui s'est passé à Mallorca ibyabaye muri kwa Mallorca twavyigiye ariko se n'igihunga kuri equipe ya kunganya ni sini njuru rikorotse ku buryo apana sini njuru nukuzimu kwa doze batangura kugara stade abamenyesha makuru babakuruza bakabazana vuba Mike twasiguye na Mallorca ni bisanzwe uburemere bw'inyubako za Madrid no munsi natangwe ndabikubwira bitandukanye na Madrid y'umwaka uhetse sivyo yego uno munsi Madrid ni equipe bafise inkino sivyo ziri mu bwoko bubiri hari nkino uvuga utoke pe importe equipe ariyo turagutsinda hakaba n'izindi nkino muri la liga bakubwira ngo tora amanota akirikare utegerezwa gutana ibitsino byinshi avec différence de but erega attention ikindi kintu edi harwanda yo kubabwira ko bino bintu babiheruka kera gukina nkano masaha muri championnat nico tabateye bwo Rinda gato n'amakuru amakuru kuri mugabo wumve ngo ari ibintu kwanza berutse kwa byipasa umugani wa Bucuti yavuze ngo baje kuri centre technique ngo sayine bava bakubitwa mana vitaro dufata karuru turabe izo context zose twavuze ziriko ziripasa cyo turabukuntu bagiye gukina urukino amakuru y'ikirere yerekana ko urukino bararukina hari ubushuhe kuri 33 degrees Celsius harabari Bujumbura ko batari bamenyera ayo masaha ubwo bushoboye baza kuba buhari sero amakuru y'ikirere yerekana muri uwo mwanya ku munsi w'Imana uko hazoba yifashe barasabwa kuba seriye parce que ibaze nubwo Madrid yo bizotwara La Liga mugabo de match utaronse 3 points kuri equipe ya Madrid ni esheke ni critique zishobora kukwicira izindi nkino encore ni nkino no mugabo ni critique yo kukinyana Mallorca kugakina na Valladolid nuronke 3 points buri muri match imwe ongerako ni critique ashobora kwicira imyiteguro ongerako kandi ko bwa Hazard iza kuba match ya mbere Madrid bakinye no mwaka muri Santiago Bernabeu ni match yugurura umwaka w'inkino kuri Santiago Bernabeu Kylian Mbappe kuri Santiago ni ya Kylian Mbappe muga ni ya Real Madrid ega le résultat pe gâché les cérémonies Mbappe baramwakiriye ariko ni baramwakira mu kibuga ariko arakina kuri Santiago Bernabeu none ibaze uno munsi guse match ya mbere yakineye muri Pologne bakigira kabiri ya championnat Stade Mallorca none yo match we ya mbere yitwa umukinyo Real Madrid kuri Santiago Bernabeu bivuze ngo hari n'uburyo kote kwinjira kuri stade kandi wanashima umenye ko nubwo ari match no Madrid bamwe mu bakinyi baronse amanota make kuri match ya Mallorca ari Mbappe harimo bivuze ngo no munsi Mbappe yitezwe nka meilleur buteur wa La Liga no mwaka kote Madrid sivyo ko buri equipe bifise uwo bashobora gucira imbere bakavuga ati twifuza kazo meilleur buteur Mbappe bagize resultat mbi nyuma yo gutwara igikombe ariko muri La Liga batanguye nabi Mbappe nyuma y'urukino on sait pas ko ceremony za kuba ariko kandi byanga bikunda mu kwinjira mu kibuga barabanza bereka abakunzi babo igikombe ca Super Cup batwaye parce que ni baracereka abakunzi kuva bakizana n'abakinyi ni barakwiga Stade Santiago Bernabeu kuva bazana kino gikombe nibaza ko rero iyo context iratuma ko nakwiratuma tubona ko byanga bikunda hari imigenzo yo kuryoherwa yo kwakira abana bariya yo kwishimana na equipe ya Madrid garutse Santiago Bernabeu nyuma y'igihe kitari gito imagine rero usubiye kubura 3 points wakinye na Valladolid match ya mbere wabuze 3 points imbere ya Mallorca wibaza ko ineguro za Madrid umumenyereza za kubwigwa iki wibaza ko abakinyi baza gusibiza de critique zimeze gute ntiwabonye ko na Vini anaje mu ishonshasha
namusi yakwisamo coupe de cheveux imeze ukuntu ukuntu ya Javisi dread ziryamize ukuntu oya iza kuba ari ceremony iza kuba iyi match no munsi w'ibirori mugabo badashaka kuza kononwa nino match nimba hari imigwi ishobora guhura n'uruva gusenya nuko baragize imana ko imwe mu isasu itazoba ihari nawe nimba ari mugwi ashobora guhura n'ibibazo i Santiago ya Valladolid bagiye guhura na Madrid iteguye impande zose sibyo hari umuntu mbona ari yaguye ngo azade ngo umujournaliste ni mushasha uyuhe akose mwumva gute ni sanzura cyangwa twirukana ishenzi akavuga uyuhe sinzi umujournaliste ngo yaje mushasha ko turi batatu wakana ari hehe uwo journaliste yaje tumenye muri sport zone tumwirukane Bakoze muri sport zone none mugenzi wacu Edi Cristiano avuga ngo dusanzwe dukorana by the way kwa tamenyereye byo kumuranga kenshi agaragara muri classic sports ariko banyirukanye ngaruke cyangwa nze ngume ngaruka ibintu by'ibiganiro bya sport zone urapaca paca ngo mari iwanyu muri classic sport navuge ko mpaca paca ariko nabona Jesse Marie yaciye avuga ati umukirisi wari uko mu biganiro by'ijoro turabakumbuye cyane bukinanyana turi kuba 5-5 match na equipe ya Real Madrid iteguwe mu isura shasha itandukanye n'uburyo bari basanzwe bateguramwo inkino cyakora baravuga nguvu mpya na kasi mpya umunsi rero uw'Imana rero saa 11 ni na match muzono skana kuri PJ Classic FM barakina na equipe ya Real Valladolid nyuma yo twitwa kuri Mallorca banashimiye Mbappe wangu tunamuze ko araza kuba yitwara we gute arindiriwe gute Santiago Bernabeu mukinyi yitwa Kylian Mbappe nyuma yuko bigaragaye ko kuri match ya mbere ari no mu bakinyi bitwaye nabi akaronka n'amanota make nubwo ari bamwe mu bakinyi bagumijwemo muri match n'umugabo yitwa Carlo Ancelotti Kylian Mbappe ariya muri press conference yaje kubona arakavuga ko witwa Carlo Ancelotti so dimanche va être un très bon match pour Mbappé il va faire un grand match et les fans vont vraiment l'apprécier bari bamaje kuri Kylian Mbappé timeze gute nkuko nawe bitubajije avuga ati kuri no munsi w'Imana nizeye ko Mbappé agiye gukora match nziza kandi abakunzi ba Madrid bazogira gute bazobishima rero nitugaruke kuvyo umenyereza yavuze cyane ariko nta muntu numwe atumva ko Mbappé ari kuri pressure ategerezwa parce que son deuxième match nubwo kina match mbi mugabo ikintu ca mbere kiruvugisha abantu de match Santiago Bernabeu wakinira urukino rwa kabiri sans performance udatsinze igisindo shaka ukine match mbere kuri Mbappé sa marque ambi muri La Liga iraza kuba ari isheke cyangwa biraza kuvugisha ibinyamakuru baraza kuba batanguye kuvuga ati ni flop cyangwa imeze gute reka nabi cyangwa imeze gute nanabivuze Mbappé yinjira kwa Madrid Mbappé arasaba gutanga byinshi kwa Madrid kugira ngo aronke ivyo yifuza kwa equipe ya Real de Madrid nimba uno munsi ari equipe ya Real Madrid yinjize Mbappé tumwiteze kundi musaro kera Mbappé no mukinyi mwiza mugabo tumenye Mbappé irici ryamugendeye gute sivyo kuja muri rero imvune zo mu isura physiquement ntamere neza agaruka i Madrid tangura ico no kwita strategy z'imyemezo kuri Pintus kugira ngo agarure forme injira kuri match ya Atalanta kina match nziza atsinda igitsindo kicewe ca mbere garuka kuri Mallorca yibura muri match urimo musi match ya Real Valladolid non pas seulement ko aza kubagerageza gufuta amakosa yakoze kuri ntuze ya kuri Mallorca statistiki yabuze kuri Mallorca aza kugerageza kuzigarura kuri match ya Valladolid habwo no munsi araza gukenera kwinjira Stade Santiago Bernabeu nka Kylian Mbappé abafana ba Madrid barindira imyaka irenga 3 by the way novuga ko n'abantu bateguye ino neguro bashaka kuba bari babizi kwa kana muri Liga bakoze ikintu ciza muri Liga kona Kylian Mbappé atakinye match ya mbere Santiago Bernabeu none na result ikabambi kuburyo no munsi twitse ikintu gikomeye kuri Mbappé ni contre Valladolid ariko iraza kuba ari match asabwa resultat irengeye novuga ngo ivyo bamaze gukora byose mu nkino zibira amaze kugira gute ukina equipe ya Madrid rero iraza kuba ari match iri decisive kuri Kylian Mbappé non pas kuko no musi tuva Kylian Mbappé nituza kwa Vini tuza kwa Rodrigo dusanzwe no bamenye ngo dusanzwe tuzi ko abakinyamenyere ijyanzu sivyo kandi bafise ivyo bamaze Santiago bazi uno musi Santiago nizo mugabo witwa Kylian Mbappé sivyo rero Kylian Mbappé navuze ni araza ku munsi w'Imana kuri Santiago atanga impamvu Madrid bamurindira imyaka 3 nico kintu cyonyene kiza kumushira kuri pression umuzigo yarafise kuri Atalanta Bergamo n'umuzigo yarafise kuri Racing Club
do Mallorca uza kwa wigwijije ko imbere y'umugare wa Hele Valladolid ku munsi w'Imana mu kindi rero cagarutse ko muri conference de presse nibaza ko Jonathan Mari mu rukino ruherutse ni côté gauche cyangwa se uruhande rw'ibubafu umenyereza muri conference de presse kandi Manchester United bati trop de joueurs sur le côté gauche mu kwishura ati la présence de Vinicius nous fait jouer davantage sur ce côté en raison de sa qualité. Benzema voulait aussi jouer dans son secteur ainsi que Bellingham. Sera très bien fonctionné quand nous avons gagné 2 Ligues des Champions en procédant de cette façon. Ati abakinyi benshi ku ruhande rw'ubamfu avuga ati kugira Vinicius kuri urwo ruhande ni ibintu vyiza cyane kuko na Karim Mustafa Benzema yagomba gukina yibanda ugo ruhande ariko kandi biradufasha guprofita qualité cyangwa se ubuhinga bw'umusore yitwa Vinicius Junior nkuko na rimwe na Bellingham ubona afise tendance yo kuyisoma. Iki kibazo cyagarutse ko cyane nyuma yuko match ya Mallorca abantu baranavyibuka twabazaniye hariya kinzuki twarakabazanira kuri YouTube ya channel inzuki mu kibuga inzuki mu kibuga bigaragara ko zihunze Vini, Mbappé, Rodrigo, Jude Victor William Bellingham bose ubasanga bari ku ruhande rumwe rw'ububamfu ruca ko umugabo yitwa Vinicius Junior. Abantu bati iyi equipe yo perfectiona gute mu gihe wisanga abakinnyi bagera kuri batanu batsanzwe mu kibuga barimo baraca ku ruhande rumwe rw'ububamfu. Ni kibazo yagarutse ko inyishu yatanze kumenga nifasha umugabo yitwa Carlo Ancelotti. Inyishu yatanze ahubwira afashe de ma part kuko abatari bake babonye uburyo Karim Mustafa Benzema yakina. Burya Karim Mustafa Benzema ntiyari typical number 9 wa undi arinda umupira wamuzanira sinde. Hari uburyo wabona le point fort cyangwa se ino partnership hagati ya Benzema na Vinicius uburyo yakunze nuko Vinicius atari wa mukinnyi yaguma ku ruhande umwanya munini nuko kandi na Karim Mustafa Benzema nibyo arazika ari wa nimero 9 ategerezwa kuzanira umupira muri phase de réparation mugabo hari gihe yagaruka kuwukina ukabona ko rimwe na rimwe aca ku ruhande ruko Vinicius mugabo Vinicius agacari yajise ko Benzema ari hano genegezwa guhagarara muri uno mwanya en fonction ko dufise baro ubundi kuri match yeze suko bijya bintu bitahura biba ahubwo uburyo vyategerezwa kuba rero la façon vyakozwemo habuze permutation Vinicius na Mbappé iyo Mbappé aje kugusera kuri place yawe muduganye pa usabwa wo guca ukora iki kwa kundi wabikora uko na Benzema bien sûr wowe Rodrigo nimba baduganye baro mu buryo ubu kwa kundi Vini na Benzema baduguse usabwa kuburi nje tubona kuze nagarutse mu kintu position macane iyo system rega ono musi ubivuze neza style Benzema imvugo yakinamo yari style mu phone F ntiyaguma hamwe ndabutse ko classico yanyuma Benzema kinye batsinda Barcelona muri nimba Super Coupe ibitsiro 4 ku busa sivyo hari muri demi finale retour ya Copa del Rey sivyo sizika wamanye uburyo Vini na Benzema bakina sivyo hari uburyo ama permutation bari menshi mu kibuga match twavugiye muri Fangasi urayibuka yari match ya 4-0 4-0 match ya 4-0 yari match ya Super Coupe birabe neza yari Super Coupe ya Super Coupe no kuvuga ko Ancelotti kuvuga ngo twatwaye ibikombe tukina muri yo system match attention match ya Super Coupe Benzema amaze kubasohoka ahubwo match yitwa ko nivyo Benzema amaze kubasohoka ko passe ya mbere y'igisindo cha Vini yari ya Bellingham yinjiye Benzema yasohotse ahubwo hari indi classico ya avant Madrid bakwa kugira ne blanche batwara igikombe cha Copa del Rey batsinze Osasuna ico giye muri demi finale batsinze Barcelona muri match retour Barcelona yari batsinze muri match yari bien sûr niyo batsinze ibisindo bine harimwo je crois triple witwa Karim Mustafa Benzema ona musiro ka Ancelotti avuga ati iyo systeme turiko tuyikinamo ibihe birebire kuko biboneka ko nwego côté gauche ichaho Vinicius Junior na Kylian Mbappé ona mugabo sio systeme no musi dvoko sio systeme no vango Madrid bakinamo n'igihe babafise abakinyi babafise uko nyakini nacho shakurabe bafise Karim Mustafa Benzema ariko akinana na none umugabo bita Vinicius Junior bari muri 4-3-3 kijyagiye parce que muri mediane kenshi yabari Cruz Modric Cruz na Valverde na Modric cyangwa rimwe na rimwe na Chouameni parce que wari umwaka Chouameni yari muri integration abura ko bimugora cyane rero uno munsi ugiye kura bagarutse muri ya 4-3-3 mugabo bategereza gukora icitwa kurovoya
partnership y'abakinyi bagomba gukina ino system est-ce que comment on va travailler kugira ngo ino partnership muri ya permutation hagati witwa Kylian Mbappe na Vinicius Junior bikunde ishoboke nkuko yashoboka hagati ya Benzema na Vinicius. Bien sûr bitegezwa kugorana kubera yuko Benzema yarazi ari nimero 9 gusumba ko mu winga. Mu gihe no munsi Mbappe azi ko ari mu winga cyane gusumba kuba nimero 9. Rero nibaza ko ni kintu umumenyereza amaze presque indwi yose parce que baruka ku munsi w'Imana barasubira gukina kandi ku munsi w'Imana amazindwi yose bien sûr ku bindi bibanza twarabonye nivyo hariho DDC technique muri axe centrale hagati ya Rudiga na Militao mugabo sinibaza ko uza gutrava DDC technique gusumba gutrava ino partnership DDC technique Madrid bazimanzemo igihe kandi zirabone cyose defense ya Militao na Rudiga nigeze convaincre nigeze ipasa mugabo no munsi ivyo bari biteze kado ya Vini Mbappe Rodrigo na Bellingham ivyo bari biteze ko bashira kubaha bisanze badahinduye uburyo abakinyi babahagaze mu kibuga uburyo bakina bo bibura erega nikindi ibaze none wowe uraburi Rudiga na Militao comment vous sentez la pression yo kumva ko mwozigama igitsindo kimwe mugihe mufise Mbappe na Vinicius na Rodrigo na Bellingham mbere yanyu foko batsinda equipe plus ino attack izoba ikirakora kazi kayo parce que jewe ikintu nagiriza i devaze byo partnership iragoye mugabo attack ni kirakora ikijejwe i attack yaba kirakora ikijejwe bien sûr les déchets techniques ziri muri axe centrale hagati ya Rudiga na Militao zari kugabanuka rero no muzi plus zero déchets techniques zigaragaza plus umeyeza aja kuri pressure kuvuga ngo mbega biriko birava kuki premièrement kuko erere zigenda zirakosorwa en fonction z'uko zirushana uburemere hariho erere iba igatuma n'ikindi kintu kitari kugwa muri erere kigwamo bivuga ngo uno munsi sinibaza ko les déchets techniques canke ino partnership vuze muri axe centrale ituma Mbappe bakina nabi ahubwo kudakina neza kwa Kylian Mbappe bakora ico bajeje biriko biratuma defense icisabwa byinshi ikija kuri pression igasabwa byinshi birenge byo bategeza yo kuzigama ivyo badafise kandi nabo nyene iyo partnership yo kuzigama ivyo izo zidahari atayo rero nico gituma bwana Hazard Romansa na Kiromike Madrid isanga mu neguro zikomeye muri match ya Ribaviramwo iri match yo gupfa no gukina kuko ivyo Ancelotti yumvira gukosora nivyo yumvira gupanga byose bonera muri rukino byose bonera muri rukino nivyo uno munsi tuvuga ngo sidiko tuvuga ngo hariho mugabo nubundi ni attack ya batatu nubundi ntibihindo nimbubuze Bellingham mugabo Vinicius aracahari Mbappe aracahari n'umugabo bitwa Rodrigo goza aracahari rero ahanini si uburemere bwa match ya Valladolid se equipe yotuma Madrid bakurikira kwita preparation nk'izo bakoze no somene n'uburemere bwa contexte barimo mvuga bw'ibihu no munsi barimo ibihe bisanze mu batari bavyiteze gutagasha urubanza gutanga message ikomeye cyane ku bantu bakurikirana Madrid ndetse no kubandanya bitegura mu buryo n'ubwango buri specific parce que nabivuze attention no gutakaza urukino witwa yuko no munsi wategerezwa gutsinda mugabo ugaca wigira mu rubanza kwa ukaryoherwa ibaze nk'ubu kubutegura ati match gahera turicara n'abagenzi tunywe ibintu bigende neza ariko bien sûr twaronse resultat urazi kubura resultat ugaca yuka ko ari match zibiri umukeba deja barakina Barcelona maze gukina ibaze Barcelona yatsinze ikwija 6 nayo kuri match gira kabiri irazana ko ari pression uraza ko wanganije canke watsinzwe no kuvuga ngo ufise amanota ari munsi Barcelona bamaze gushiramo ikinywanyo deja cha match zibiri ucangura gusanta koma nzoba ratrapa pressure ya mberiza udatsinze classico zibiri gufata Barcelona bwa mbere biragoye ikindi uzotsinda Atletico na Retour biragoye kuvuga ngo kandi kindi naco shakura byose bica bituma wa mwanya wicaye n'abagenzi muri kuranywa ucuja muri statistique nimba Barcelona itanguye kwa Valence match akari bakakira Bilbao suburemere bumwe nk'utangura kwa Mallorca hamugacakira Valladolid bien sûr Madrid bariko rakina match zoroshe gusumba Barcelona ibaze rero umuntu ariko araca mu bihe vya match zoroshe kandi na squad afise kandi afise squad ikomeye wowe uri kuraca muri mu bihe bigoye na squad yitwa ko isanzwe utararekepera squad yawe nihumva ko amahirwe ari make yuko Madrid gushikira Barcelona mu gihe batwa batsinze match ya Valladolid byo bisa n'ibitanguye kukurana nuko rero ibintu bimeze cyane kuri no match yitekanije ku munsi w'Imana saa 11
Edi abantu bacu bihangane cyane abantu bari kuri live ya YouTube mwanda y'imihangana yacu ibirere biriko bicamwo imiyaga myinshi gira ntabwo ari twebwe nta no kwari na mwebwe oya si twebwe sina mwebwe namurengeze ko marira ni bande si nibo oya si nimba ari twebwe atari nimba atari bo nabe twebwe ni bande ni birere vy'Imana nibyo bitariko biratubanira tukomeze rero kubasaba imbabazi mu mwese mudukurikiranye na cancana bari kuri live yacu ya YouTube mukomeze kutwihanganira ubwo nyene birere ntabwo bimeze neza cyane ariko hari ya technicien wacu Peter bagaragaza kuraba ingene n'ubundi asubira kubigarukana neza cyane kubera ko turacafisa n'amakuru menshi agetandukanye tutaravuga turinjira Barcelona naho ngo turabe shock muri weekend iza kubihari birumvikana ko abantu tunabasaba rero kongera kandi bakagaruka kugira ngo dusubire kandi tubane muri no muri buno butumugeza bwandikwa na Sport muri rusangi kaje umunsi umwe nzorondera ikintu connection dupfa cyangwa ubuyicaye kuraba neza wice kutayicaye se kutayicaye aho unyagirije ko nicaye kuri connection haguruka urabe neza ko ata connection wicaye ko bwana umunsi umwe tuzosenge tubaze connection ikintu ushobora kubidora twebwe yaduhora iki aya masaha ibitangwe weekend mugane ejo niko kose connection nayo yagiye muri weekend iraja mu mwaramo iraja mu mwaramo nayo connection nayo mwayitwaye muri weekend koko abadukurikiranye mutubwire connection mwayijanye muri weekend kako tubakengurukire cyane oya babahari oya abantu bacu umunsi umwe tuzohora mbagurira akantu kamwe bose basa amafaranga ntari hano cyane tuzohora umunsi umwe mbakubita akantu kamwe ngukirere ngo kirava ngo gituma ngo dushwana n'umugore Chris Bujurun nimbari Bujurun ngukire ngo gihava gituma dushwana n'umugore koze umugore we barafiki umugore we baraza ko ariko barafiki ama gusa barahari tunabashimira oya tubakengurukire abantu bacu mwese umunsi twahuye muze mu ndondere mwese mbagurira akantu kamwe amafaranga arayafise amafaranga ndayafite nta kibazo cyane ariko nabo nzobagurira kubw'urukundo batwereka kubw'urukundo batwereka ibaze connection ashobora gucika umuntu akana konsura kana kongera kagaruka umunota umwe ugasanga abantu 180 bose barahari uru n'urukundo rudasanzwe bwana Edi abantu bacu baba batwereka ubwo nyene natwe ntacobuza muhuye Imana yahezagiye ko bakubita akantu kamwe abantu bakimirirwa neza ese byose nitubikorera abo byose bihari kugira ngo bitugire n'amafaranga turonka tuyaronka kubera abo Imana bahezagire cyane mu mwese mudukurikiranye mwumve ko tubakengurukira kandi tubashimira tukiri kuri Madrid ngene mu kanya gato rero ndetse no muri conference de presse umugabo Carlo Ancelotti yakoze amaze kuba vyemeza ko witwa Jude William amaze kuba Bellingham amaze kubagira imvune ndetse akaba agiye kumara hafi ukwezi kose atagaragara muri equipe ya Real Madrid. Jude Bellingham umenyereza Carlo akaba yamaze no kuba vyemeza muri conference de presse ati Bellingham a pris un coup. Ils sont en train de l'évaluer. Ariko nkuko communiqué médical de Bellingham ngira ngo bari kuri YouTube channel yacu barabibona. Communiqué y'abaganga ba equipe de Madrid imaze kubitangaza yuko umugabo yitwa Jude Bellingham ukwezi kose atagaragara. Akaba yagize cyitwa diagnostic urumva d'une région du muscle plantaire de la jambe droite. yagize cyitwa lésion du muscle plantaire de la jambe. Reka nubwo ngo dusomere iryo tangaza abantu hari ari mu gifaransa mu Espanyol ni parte médico de Bellingham. Tras las pruebas realizadas hoy en nuestro jugador Jude Bellingham por los servicios médicos del Real Madrid, se lo ha diagnosticado una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha pendiente de évolution. Mu gifaransa, suite aux communiqué médical du Real Madrid. Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle plantaire de la jambe droite. En attention
en attente d'évolution niryo tangazo bivanye n'ibipimo byakozwe n'abaganga b'umugwi wa Real Madrid ku mvune witwa Jude Bellingham basanze yagize icitwa lésion du muscle plantaire de la jambe droite imitsi planse Imitsi yagize imvune ukuguru kwe kw'iburyo imitsi planse kabisa ari mu masaha y'umurango bari barindiriye ico novuga ngo ibipimo biri bwerekana igihe novuga ngo azomara rero byamaze kuba vyemezwa Jude Bellingham aramara ukwezi kose adahari mu mugwi wa equipe ya Madrid. Eddie Jude Bellingham niwe mu bakinyama Ntakosa muri equipe ya Madrid umwaka wa mbere meilleur buteur wo muri La Liga anatogwa na meilleur joueur wa Liga championnat bigaragara ko mu makinyi bari vyandi vyoroshe ko biadapta muri system mu gatoka Rancho ndetse no muri plan na project za equipe ya Madrid. Champion natanguye uberutse beretse kubura mugabo ito Eduka Mavinga vyagaragara ko nawe ino saison mu mugabo bazifashishwa cyane hagati mu kibuga ariko nawe yatanguye avunika na wagiye kumara hafu kwezi kurenga atagaragara mu kibuga nonaha hiyongere ko mugabo yitwa Jude Bellingham mu bakinye equipe ya Madrid giye kubura hafu kwezi kose nanabonye amahirwe ari na menshi katazokina n'urukino rwa mbere go mu matsinda go UEFA Champions League nabonye basket iraje osore vuba cyane irabo nabonye hari inkino zigiye muri make ashobora gusimba urukino inkino ziri muri La Liga ashobora gusiba ijana ku ijana ni Valladolid ubakinzo kinejo ejo ni Cristiano na Jude Las Palmas hamwe na Real Betis potentiellement arashobora kutakina urukino rwa Sociedad ndetse na Espanyol Barcelona amahirwe menshi hari ko mu nkino za mbere za UEFA Champions League Jude ashobora kuzoba yagarutse sibyo ariko Jude Bellingham numwe mu bakinyi bakoresheje cyane muri equipe ya Real Madrid muri 6 bageze ku mwaka uheze yaba impliqué muri projet ya Carlo Ancelotti muri 6 mu bikombe mvango batwaye kandi uravye Madrid batwaye ibikombe bakoresheje ingufu nyinshi mwaka uheze kandi uravye uburyo Jude Bellingham nimba ngira ari umwaka wo yoba yarakoje ingufu cyane n'uyu mwaka yinjiye muri equipe ya Real Madrid kuko Madrid winjira ufise izina Madrid winjira kukuza amafaranga menshi bikagusaba gutanga ingufu zirenze izohora utanga bisobanura ko ni no mu makinyi Jude Bellingham ngira ngo bamuzi akinisha ingufu nyinshi cyane mu by'abari karakira cyane arempoza physique cyane wanashima umugabo yitwa Jude Bellingham mu bujakina iyi mvunije habanje kuza imvune y'urutugu yaje no muri equipe nationale muri Euro ariko ubona ko n'imvune yoyo rimwe yashobora kuyikinira ko uno munsi yobiri kiya cyatakibazo imuteye bisobanura ko bwanje kote imwe Madrid via inkino bafise uno munsi bafise mvango swade iri vast bafise swade iri vast afise plan irenze imwe yo gusubiza Jude Bellingham ariko abantu bumve ngo gatoya plan B iba plan A yans ariko biragoye ko plan B iguha ijana ku ijana ivyo plan A bien sûr mugabo uvunitse yiga kucumbagira ariko kandi umenye ko Jude Bellingham ubwiwe niwe yokumva ko hari icabuzizi muri zinkino za mbere za Madrid kuko uyu n'umukinyi abashaka kugira kuri byinshi nyuma yo kuba meilleur joueur wa La Liga mwaka wese ashobora kuvuga ati niba uno munsi nshobora kuja kuri podium ya batatu sinde ikiona cha kabiri kuri Ballon d'Or pourquoi ntokora mu mwaka uza nkagira amahirwe menshi ivyo bitsuro nkabitsinda n'imipira nkayitanga kandi yo karita ifite bien sûr plus ukirana n'abastare bari kugutwara no profile yawe bigakunda ukayigarda dufata musi nk'ubu Jude Bellingham yosubira akaba meilleur buteur wa equipe ya Real Madrid muri La Liga equipe tunze Kylian Mbappe na Vinicius na Rodrigo bien sûr ibyo byonyene biramuha amahirwe yo kumva yuko harandi hano yosubira kwicara Mbappe canke Vinicius byo bagora kwicara rero muri equipe ya Madrid ifise abakinyi baba bamezuku uno munsi Madrid ni equipe inyuma y'injira ya Kylian Mbappe inyuma y'injira ryo mugabo witwa Arda Güler kona munsi Arda Güler akiri umwanya yaronse umwanya mwinshi gusumba yaronse muri saison mvango igice cya kabiri cya saison iheze yinjira kwa Madrid sivyo no kuvuga ko rero kubwa Jude Bellingham ubwiwiwe ashaka kwisata nk'igihombo mugabo jengarutse nkaraba eta physique ya Jude Bellingham
yarakeneye umwanya wo kuruhuka nk'umukinyi sivyo yarakenye inkino nyinshi no mwaka yakenye inkino nyinshi kandi kiri naco nigeze aruka kandi physiquement ni yarameze neza ari inkino zibiri zitatu wasanga sivye cyane ukabona zitatu agasiba ukabona igitugu agakina basa n'abamushonye ukabona ko equipe y'abanga yisanga muri ero aguma tane ingufu nyinshi equipe ikinya match zifise pression ukabona ko Jude Bellingham match iheze ari kuri yarire mugabo iheze avyifuza akicara mu kibuga akaryama ukabona ko akomeye biragoye ko umusaza bitwa Ancelotti yofata risk yo kumusohora cyangwa se yo kumubwira ati izi nkino zibiri ziruhuka nubwo atabari karakina vyiza mugabo barazi ngo muri recuperation muri souffrance Madrid irakeneye Jude gusumba undi mukinyi wari wose muri equipe to tumufise nivyo imvune niyo mvune ya mbere igiye kumaza igihe kinini inyuma y'ikibuga kwa Madrid sivyo dushaka kwimvira sike aragaruka ameze gute sivyo aragaruka ameze gute ibyo nivyo kurindira kuraba muga tugarutse kuri Madrid se Madrid yo irahomba iki ibuze Jude Bellingham kuri tapeve sivyo irahomba umukinyi yaramaze kuba baha byinshi muri squad sivyo imvango irahomba umukinyi yaramaze kuba abonwa n'umumenyereza ko muri plans wiwe ari mu kibuga abayizeye ko Jude Bellingham amavyose amukeneye ko uno munsi umumenyereza arkaragwana no kubaka system inyuma ya Jude Bellingham ndakinisha Rodrigo ndinjiza Daguerre umumenyereza rukuvuga ari karategura eske Vini Mbappe Bellingham Rodrigo barakina gute no aciyabamo kwiyumvira ati Bellingham aravuyemwo ndabaho gute namufise ni yanagaruka equipe iragizosubira haziro erega kandi n'ikindi parce que partnership yarondera muri bano basore bane ntiyari bwa decide eske ndakuramo Rodrigo eske ndabandanya mfata risk yo kubakinisha bose bamenyerane eske ndazana Daguerre parce que uno munsi ni bari faiblesse ya mbere ritme Madrid kinina kwa Daguerre na Brahim Diaz niba gukina 90 bayimari bien sûr niba nayimari no match kuri kana n'umuronka ariko Jude Bellingham match 3 wo mubona kuri ari kuri ya meme ritme kwa Madrid fata karo Jude Bellingham tugeze gutanga karo mwaka weze nyene fata intervalle edi bakinyemwe match ale ya Manchester City bacha bakina El Clasico rukino rwo gusubiriza bacha bakina match ya Manchester City ni periode Jude Bellingham yakinye iminota 270 kwanza yakinye 300 uko match ya baragize prolongation Manchester City iminota 300 Jude Victor William Bellingham bien sûr atanga buri kimwe cyose afisa guna ba Rodri Cascante hagati mu kibuga c'est-à-dire ngo ni wa mukinya ari muri forma cyangwa se ari muri philosophie ya Real Madrid jana kwijana arekipera baro ubona umenga kini ibintu byo hasajyamye atamba hasi kuri tapi vere mugabigoye kumwaka umupira erega akudribra utabibona anyaruka mu buryo utabona erega shaka gufata pressure sivyo ndagore mwaka uheze kuri mvago hari mu kwezi kwa kane Madrid bakinye na Mallorca sivyo batsinda Mallorca igitsino kimwe kubusa cha Aurelien Tchouameni muri squad umugabo witwa Carlo Ancelotti yari yakoresheje mvago ico gihe Jude Bellingham yasose ku minota 34 mvaga kinyi minota ingahe 34 uze kunteranyiriza sivyo kanda nayiteranye magakara ngaho unteranyirize iyo minota Jude Bellingham yakoreshejwe ico gihe hari mu kwezi kwa kane mwaka uheze match ya kabiri nako Mallorca bakinye itariki 13 inyuma y'imisi 3 ku itariki 17 bacha kina match retour na Man City achakina 7 minutes achakina minota 120 harimo prolongation ze harimo prolongation mvago bavuye mu matiro buratiko hajya ni yarudiga bahinzi sivyo inyuma yo kuva kwa Man City bacha baza umahari 17 avril inyuma y'indi minsi 3 bagaruka muri Liga muri El Clasico batsinda FC Barcelona bitsindo 3-2 yakinye 90 minutes akini minota 90 woninde Jude Bellingham kada hose Ancelotti afise shwa yo kuza gusa urumva ko zari nkino ndivago zikonta cyane kwa zikonta parce que gutsinda Barcelona yari synonyme yo gutwara La Liga kwerimira Manchester City yari synonyme yo kuja muri finale nako muri demi finale ya equipe nako ya yigikombe cha UEFA Champions League mu gihe Mallorca nayo batategerezwa kubesa parce que ino match basinze igitsindo kimwe yari match bayinguvu zo kuzokina Clasico bameze neza parce que ari na match ubona ko yazanye presque effectif yiwe abatari bakakunze kuvuga ngo gushusha intwaro
gwati nta mwanya wa entraînement muhari ahubwo entraînement twisanga tuzikorera presque mu match icyace gikurikira itariki 26 umva bakinye classico tariki 21 itariki 26 Ancelotti yacabwira Bellingham aturuhuka match batsinzemwo Real Sociedad igitoro kimwe ku busi gito cyane cha Arda acabaza guhereza ukwezi kwa kane tariki 30 z'ukwezi kwa kane bakina match are muri Champions League Allianz Arena bahura no mu Rwanda wa Bayern aho nyene yakinye match yose akina iminota 90 umugabo bita yakinye iminota 75 75 yes ku minota 75 yagombawe na Luka Modric sivyo fata iyo minota ufata intervale y'ukwezi umbi minota Jude yakinye yiteranya nase nagwe akazo kwiteranya 9 avec Nayari yaroko bibaye byinshi teranya iyo minota akinye guhera itariki ngaho mu kwezi kumwe guhera itariki 13 n'ukwezi nigukwiye yakinye minota reka tuvuze ukwezi dushiramo na match ya mbere ya Man City yakinye minota majana banganya bitatu kubindi kuri Santiago yakinye minota majana 349 mu iyo intervale guhera kuri match ya 7 minutes bakina Man City gushika kuri match ya Bayern Dominique akina 75 minutes yakinye minota majana 349 no kuvuga ngo kuri match ya 90 minutes Jude Bellingham yakinye match zine ziburamwo iminota 11 bien sûr kandi ugiye kuraba no munsi iminota bagiye barongera hano twaruye 90 na 70 iyo 11 irimo parce que muri match zitanu nta equipe itongerwa iminota 11 izo ni match zabonetse rane pass Jude Bellingham yakinye kwa Madrid ukwezi kwa kane kwamwe kuko mu kwezi kwa kane bakinye match zibiri na Man City bakina match na Bayern bakina match na Barcelona izo match zose Jude Bellingham yarazishizemo pardon moi impeccable bivuga ko rero bonaza de romance nyuma y'irindiro vunika umenyereza Carlo Ancelotti ashobora kuba agiye ku exploiter umugabo yitwa Rodrigo ku nimero 10 akina nyuma umugabo yitwa Vini ndetse no witwa Kylian Mbappe nyuma y'ivunika rya Bellingham iyo bariyo chance za ku mugabo yitwa Carlo Ancelotti kugira ngo equipe ni avididimira mu buryo bwo kubura umugabo yitwa Jude Bellingham Rodrigo ba solution ku nimero 10 mbere afise Mbappe metre akagira no witwa Vinicius Junior akagaruka muri systeme ya bane babiri dukaje tubona Rodrigo akina mu kibanza nuvuga ngo Bellingham yahora akina muri 4-4-2 aho birumvikana ko ari wundi mukinyi agati ya Modric na Ceballos ategerezwa guca abanza kuronka kibanza ubu ni Modric ni Luka sivyo Luka arakina naguma muri 4-3-3 Rodrigo aragaruka ku 10 ariko kandi Brahim Diaz arategerezwa kuronka umwanya canke Arda Güler mugabo je prefer Brahim Diaz we natweretse ko ashobora kuba umusubirizi mwiza wa Jude Victor William Bellingham gwera no mu mwaka weze parce que uko rukino bakinye na equipe ya RB Leipzig rukino ko gutsangura muri UEFA Champions League basindi igitsindo kimwe ko busa Brahim Diaz atsinda igitsindo yari yakinye n'ubundi Jude Bellingham ico gyadari kandi no musugiye kura amatiere ya maturité no gusekana Brahim Diaz ari capable yo kugwa vyose wifuza mu minota 60 ugaca ukamusora muri match mu gihe Arda Güler nivyo n'umukinyi mwiza mugabo no musi nibaza ko hariho ritme uno musi equipe iri kirarondera ituma bokenera umuntu amaze kuba matire cyane nka Brahim Diaz gusumba Arda Güler parce que Arda Güler ni umukinyi mwiza afise touche ubwo mugabo mu nyubako za Madrid no musa aho bigeze ni nyubako ubona ko ziguye nko mu mazi abira bisaba kwidepana mu buryo bushoboka buri direct atabintu byo kugerageza birimo Arda aza kuba kina mugabo physiquement Arda rikina totanga paraporo yande ya Brahim kandi no munsi yageze za match zaho novuga ngo ni mu nango yiganwa nivyangira Mbappe urafata responsibility nka Brahim Diaz cyangwa urafata responsibility nka Arda Güler rero ndanabona no muri hierarchy y'abakinyi bategezwa kugombora parce que Brahim Diaz na Arda Güler je kubganje ni babo bose bakinisha ku bamfu bose bari capable yo gukina nko mu winga nimero 7 bose bari capable yo gukina nka nimero 10 mu kibuga uno munsi yo ndiko nabatondeka sinibaza ko ndavye uburyo equipe yagira progressa gwera mwaka weze bano basore binjira sinibaza ko kuri hierarchy Arda Güler yoba ari imbere yande ya Brahim Diaz ivuze ngo Brahim Diaz aronga umwanya imbere ya Arda Güler Arda Güler naronga umwanya biraza ko bivana n'uburyo peut-être ashoko yari impressionné ino staff ya Real Madrid mu myimenyerezo ndetse no mu match ashobora ko yaragira gute arakina cyangwa bikavana n'indi solution umenyereza Carlo Ancelotti ashobora ko ari karagenda novuga ngaronda mugama yigwe menshi nayo kubona umugabo yitwa Brahim mu kibuga ni naco kintu nigeze gupropose navuga ati Jude ntiyari bwavunike yewe ati uno munsi nibikunda ko Carlo Ancelotti equipe yogaruka muri bane babiri
agafata Jude agakina nka nimero 8 kino kibanza cyarimo Cruz agaca yitwa karabana na Fede Valverde imbere yaho agaca tereka Rodrigo noneho Mbappe na Vini bagaca bakina nk'uburyo navuga ngo Vini yakina na Rodrigo parce que Rodrigo ashobora gukinira inyuma kuko mbuze Jude kugaruka akitwa kuko ino 4-4-2 uburyo bahagarara su forme ya Losange hagati mu kibuga ubona ko umengani equipe ifite ba nimero 8 babiri hari uza kuba jejwe kugarda baro nundi aza kuba jejwe kudugana umupira mugabo kandi nimero 10 Chakoriki bamukeneye mu gutsinda ibitsindo cyane wanashima gusumba gutanga amazi cyangwa kuba ku rukino nk'akazi ka nimero 10 rero Rodrigo uciye umutuma sans do barayifise muri make baza kunyarukana barayifise akazuza kutumye Jude nako kugumana baro kandi no musuravye Jude gutakaza baro biragoye cyane ninacho gituma jena nivugiye ati nimba ufise Rodrigo akaba yo reponda ku kibanzo ufise ko Vini ku kibanzo ufise ko Mbappe ku kibanzo ciwe no ku kibanzo ufise ko Bellingham niwe mwataka bafise muri bano bane bari muri zone offensive ashaka gukina ikibanza ca buri umwe wese mu gihe abuze bitandukanye nuko we abuze hari uwundi yoza gukina ivya Rodrigo mu kibanza cyacu cyose nuko rero bimeze cyane mu kanya gato tuninjira mu isaha yacu nyuma mbere ko twinjire Barcelona naho turabiri ko biragenda birahavugirwa turacana muri sport zone birumvikana ko bwana Edi turi kumwe na Dream House mu telefone meza cyane bafitiye bwoko bwinshi bugiye butandukanye ndetse n'ama accessoires yayo na za pochette za embredange za smart watch ma écouteurs meza cyane ma flash ma modem ma alle speaker meza cyane ma AirPod meza ndetse n'ama casquette meza cyane basange muri l'Empire ya kera ya FSSF ya Régie des Obila Commerciales cyangwa nabasange no kuri Econet siège barafise agence Econet vendra métier barafise agence Limited Big Shop barafise agence ndetse no kuri Poste ndetse no kuri Onatel ho hose barafise ama agence bakore kandi kuri 69 ubusa 6 cyangwa basange no kuri Facebook yabo bitwa Dream House Burundi mugihe kandi ubona ko turi kumwe na Rise and Shine Burundi nabo babafitiye amaju meza cyane agiye atandukanye arimo za Fangas tea, Fangas gingembre, jus de passion, jus de betterave imitobe yose kabitaborera ariko kwandi kwakunda ka akambiye bashobora kwehereza keza drink birumvikana ko bano nabo mu masanga ma resto Fangas agiye atandukanye mu gisagara ca Bujumbura ni muri weekend twarayo madame twarayo mutoto wawe nimba mufise twarayo n'umugenzi wawe muje gusangirira muri resto Fangas ubona ko abantu basanzwe bana bafitiye n'igikoni kiba kimeze neza cyane nuko rero nabo turi kumwe nk'abafatanya bikogwa abacu twihute cyane kugira ngo dove twinjira mu mwanya wa betting time ndetse tunahava tunakira n'abatumire bacu guturuka hariya muri Bubeta reka dukomereze Barcelona twihuta cyane bwana Edi ndetse na Azad ndetse n'abadukurikiranye tukomereze Barcelona twihute cyane ndabona abadukurikiranye bange baragira ico batangaza ariko turaza kugira akanya ariko nibaza ko uraba intervention zabo canke se cyo bagiye baravuga ko ko turi bugaruke kwa Madrid turenze kwa Barcelona ati ndabaramukije turahomvye mugaba abakinyi rero bafise ati bite nimwe equipe ifite squad yagutse ati bite nimwe rukundo rwacu turabakunda mutugire kwa Barcelona yitwa Banyangimbona Eloge urakoze cyane bona Eloge